hategekanya ikirere yo kuri wa kabiri igenekerezo rya 2025 ntwarante 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba hacemo n'ibicu bikeya mu ntara zimwe zimwe nka Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Gitega, Karusi, Ngozi na Kirundo. Ahasigaye hatekanywa ko azoba ari ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara za Mwaro, Gitega na Ngozi aho ipimo ryo ku dogere Celsius 13. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose hamwe hakazocamwo ibihe vy'izuba mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Ngozi na Kirundo. Iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho izo ku dogere Celsius 28. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isa 12 zirenga iminota 6 rirenge isa 12 zirenga iminota 11 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri wa kabiri mwateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari finatio y'inka ayabashikirije na butaha.